wari ubizi yuko uno munsi hari abavugishwa bameze nka Baramu, atakindi kintu na kimwe ashobora kukubwira atari ikintu ciza gusa? Wari ubizi yuko hari abavugishwa bameze nka Baramu, bameze nka Baramu bakotesha bakamuzana ngo vuba Israeli uvuga ibintu bitandukanye n'ivy'Imana bavuga ko bamvumire, bamukamuha amahera, bakamwemerera inzahabu kugira ngo avuge vyiza? Mwari mubizi ko Baramu nawe yari muvugishwa yaguye? Mwari mubizi ko yari afise n'abantu bamugwisha? Mwari mubizi ko hari n'abakristo bagwisha abakozi b'Imana? Kuko Imana araguheza agiye guha ibintu, rero wamugemurira abantu b'Imana ibintu, ugomba kubagura no kugura faveur yawe kubera ibintu vyawe. Tu achètes l'homme de Dieu. Kandi ashobora kuba Kenya adafise uburyo bwinshi, amafaranga yawe yakeneye, ariko de quel droit ukoresha umugisha Imana yaguhaye kugira ngo udetourne attention na affection yo asizwe amavuta n'Imana kungabire canke kuri susi zawe? Gute ushobora guhamagarira umuntu yahamagarira ubwami budahoraho, ubwami incorruptible, ubwami bw'ibihe bidashira, ukamugura amafaranga yawe, ukayibona ko yakwiswe hasi, ukabona yuko mama yawe ari kiramutegeka, ukabona ko amafaranga yawe yamwicaritse, ugashishikara kumugura, ukabimenya mu mutima wawe, wewe yakabikwemeza yuko wamuguze, ugashaka kumuterekomanda kubera ibyo wamuhaye, ugashaka kumutegeka kubera udufaranga twawe, ukabibona yuko wadetunye umuntu w'Imana kubera amafaranga yawe, hamuka bishishikara. Umukozi w'Imana naho yari umunyantege nke akorera ijuru. Ubonye udashobora kugura, tu change d'église, kuko nivyo wamenyereye. Ukeneye abantu bari ata merci. Impwemu ya Baramu, Samuel, bari ivy'Imana ikubwiye, kuko gukorera Imana ça n'a rien à voir avec les émotions. Ikintu cambere Imana igomba kugira circoncision. Circoncision ni bafata gakoba ko kuri sexe y'umuhungu bakagakata. Uravyumva byasobanura gukura hagakengegwe. Uravyumva c'est enlever. Uravyumva nivyo bagira ubwoko bwa Israeli buri Gilgal kugira ngo bakugwe n'agakengegwe. Circoncision ni kuvuga ngo gukuraho ikintu kizokwereka umukozi w'Imana. Uravyumva curi adakanwa n'igiceri cawe, ariko juste atramba imbere yo wamuhamagaye. Bantu b'Imana nukuri vraiment, nimba ari amafaranga yo kuva muri manipulation, nimba ushaka ko umuntu akwisemba kugira ngo ugire ico utanze, nimba ushaka kuza gutanga ibigira 10 bigemura muhira, nta igira 10 cawe nzopfa nakiriye muhira, ntaco nakirira muhira, igira 10 bagitanga muri eglise, bagitanga mu giseke, eglise yafise amakonte. Ntimushake kugura abantu b'Imana. Nimba utanasengera n'ubwo ukaba bikorera umupastor wawe, ntukagura umuntu w'Imana. Ntugashaka yuko utanga vyinshi bamenye ko wabitanze, kandi tangira abandi batanga utanga vyinshi. Kura umucafu mu nzu y'Imana. Mushobora kugura abantu b'Imana. Nimba hari ico Imana yakubwiye, kivuge kandi udatinye, kivugisha ukuri, kivuge muri autorité y'Imana, kivuge, kuko ntibijanye n'ingene umuntu aza kureagiza, ntibijanye yuko uravyumva. Ntitugomba kubaryosha, ntitugomba yuko mwisanta confortable. Ivy'Imana ivuze biri dur, nzobivuga biri dur, atakwifata, kuko si Kirundi. Imana si Umurundi, niyifatafata, ivuga ibintu uko biri. No.